nibaza yuko mwobibaza wenyene kuko nta zina yatomoye ngo avuge ngo ni naba canke ni bariya. Mugabo ingene numvise yavuze, numvise umengo nabafatanya n'abakadre biwe, ni ukuvuga abasanzwe ari abakozi biwe ngo mu kurya, mu kurwanya igiturire, ngo mugabo hanyuma kandi ngo bagaca baja mu barya ibiturire nabo. Ivyo rero jewe sinoza gusigura ivyo yavuze ntabona neza atabitomoye, bica bigora kuko muri politike kenshi hariho imvugo abantu bakoresha, iyo inyishu nziza adashoboye kuyironka ngo ayitange, agaca akoresha imvugo mu gifaransa bakunda kwita la generalisation, cangwa bagakoresha la distorsion canke l'omission. Ni ibintu bizwi cane mu bize ibijanye n'ingene abantu biyumvira. Ivyo rero hariho n'umuhinga w'umufilozofe w'umudagi yavyanditseko cane yitwa Arthur Schopenhauer. Iyo rero burya ikibazo kidashoboye kuronka inyishu, umuntu acaja mw'ivyo bintu vya generalisation canke vya distorsion canke vya omission. Sinzi ingene nobisigura mu Kirundi, mugabo nuko bigenda. Umuntu avuze ngo abo mu mashirahamwe ngo barya ibiturire, murumva yuko ntushobora gutoramo ikintu na kimwe, nta na kimwe ushobora gutoramwo. Iyo rero ndababwiye ko muri politike ni ibintu abantu bakora cane iyo nk'ikibazo umuntu adaronse umwanya wo kucishura n'ingoga. Mugabo sinoja ngaho ngo ndamusigure kuko sinzi cane ivyo yagombye kuvuga, mugabo hariho imvugo muri rusange muri bita ivyo bita dialectique bakoresha iyo udashobora kuronka inyishu nziza ushobora gutanga.